mbere neza cyane kuko ni mwirabe ingene musi no musi muce musubiza amaso inyuma murabe ingene mwasa mu 2005 mwibuke ntushobora gutera imbere utabaje kuraba iyo waruri niho tumenya aho ugeze. Imana tuyikomera amashi menshi cyane. Kiya gihe muri irya misi twese twavuga ngo ico duha amahoro vyabikwiye, sivyo? Mwese bavuga ngo ico duha amahoro ngo byose vyabikwiye. Amahoro twarayarose none ubu nawe ducavuga iki? Byose byarakwiye. Muganda baravye ngaha umunwa ni sawa, umunwa ronkubu. Kiya gihe inzara yari nyinshi muravyibuka? Inzara yari nyinshi twese twari twarahombaguritse imisaya, sivyo? Aho wahonyora watubona ubugwaye kwaje. Muribuka ducingero batubwira ngo uje gukora duce guhinga, ngo genda haruri barabara duce tuguhinga. Muravyibuka? Muribuka inzara ya yindi yitwa Nzoba Ndambara yo mu 2007? Murayibuka? Ijya mu ntara ya Karusi bayise inzara yitwa Nzoba Ndambara. Nuvuga urose utwurya urashaka uburi impunzu ntangora. None raba uno munsi aho tugeze, umwe wese yiraba. Ngize inyandiko ndaraba hari hakurya cembo n'inzu y'igorofa. Ntayari hari mu 2005. Nani mwumva ko imbere ari heza. Muravye ingere twari tumeze mu 2005 ukaraba ingere tumeze ubu. Camwe yumvira mu myaka 10 zanaho muzaba mumeze gute? Erega ibinyene nivyo bikwereka ico uzoburi mu mwaka wa 2040. Umwaka wa 2040 mwese niyumvira ati ndavye muri iyi myaka 17 iheze nkaraba ico narindi nkaraba ubu aho bigeze. Chawe yumvira rero uti nkoresheje umutahe mfiso. Ibi mufisi no musereka nujya mutahe mu 2005. Uwo mutahe wari ubusa. None raba uno munsi uwo mutahe mufisi mu myaka 10 uzaba vyayibinganiki. Uyu mumama umupfasoni w'injunga ya demokrasi Nyaichwahiro Ndadaye Melchior igihe yaracubaka kajya gasare hahandi hajya mwese mwace mubona ngo yeye turabaye mu kizungu. None umusigaye muvuga ngo turakwirundi rusare. Kandi ivyo muri ko murakora byavyawe n'irya sare. None wumva ivyavyawe n'irya sare navyo bizovyara iki? Nzamu niyumvira uko nyene. Navyo bizovyara iki? Ico mufise cyose umenye ko ari kivyaha. Kiriya gihe ntiwari ufise akazu keza. Udwera twose warondera wavuga ngo ubake akazu keza. None no munsi uragafise. None ayo mahera ucakoresha icyo? Ucukora ikindi kintu ciza citerambere. Samuraraba aho mugeze. Ndabwire rero bese nabajije ngaho umuntu w'umworo ninde? Nta mworo ari ngaha. Nta mworo yaba ari ngaha. Yabuze umworo kwe. Mwese muratuzi. Wewe uri umworo ngo hano. Hano ndazi ko ariko arancokoza. Umworo ngo wewe nyene. Umworo ntanyaruka. Ni sawa. Umworo oya nujya. Uyu mworo niwe nshaka. Umworo w'inyabihanga murabonye ingene asa. Mumurike neza. Murabona rero umworo w'inyabihanga ingene asa. Reka rero tugira dutangure gutera inkuru. Aho nagomba usigurire imvo y'ubworo bwawe. Yakuba. Amuntu yikwiye. Amara utuntu umuntu akiriye. Uri umukene rero. Sinokwishyira mu batunzi. Uri umukene? Gusa mu mutima ndatunze. Mugabo hari ivyo nwenye. Urumva nturi umworo rero uri umukene. Sinatahuye iki cyo umuntu ahuye. Uri umukene. Uri umurushwa. Muga nturi umworo. Ndatahuye nakubaho.
urumva rero ubu umworo twarakuye mwaboro wabonye wa mu mama yaraje nawe ngo numworo ari ingo na wewe raba rero umworo w'Inyabihaga murabona ingene asa mama ubworo bwawe nawe uhagaze ubworo bwaje jewe ndi mukene uko ntagira akana kandimira urumva umukene uri umworo ni byiza cyane rose ikindimira noronka ico jakishi urafise agatongo uragafise kariho nkaza ndakotesha ugacuronka agasaburi ko kumeza ubu rero hasigaye ko ugura uturato natwo mbega ndogo kuburayi abanyene utwo bakota utufata amahera ukaguramo akarato nako vuba mwaka umwimbu ntiwagenze neza oya wewe byagenze nabi kubera wabuze ifumbire wabuze ifumbire sije jenyene kwene no mwaka w'ibiharage oya kubiharage kubera imvura yabaye nyinshi yego mugako bigori bica bigenda neza biragenda neza abana ba hanyuma rero igihugu gica kiragushumbusha ku bigori ibeyi kiraduka utucugura uturato rero yego nyaku hanyuma genda za kuguha igitenge yego igitenge cyiza reka rero ndababwire murumva yuko ubu ntiturabora ubu turabakene turabarushwa hariho abaturusha murazi ko no mu Kirundi bavuze ngo n'umwami yaratiye urushinge sibyo murumva ko yari umukene mu ijambo ry'Imana handitse ngo twese mu kwicisha bugufi yuko umwe wese yokwama abona ko mugenzi we hari icamurusha ntibiri mu ijambo ry'Imana pati sibyo umwe wese abone mugenzi we nk'uko afise icamurusha yomufasha nico gituma Imana mu kurema abantu yabahaye impano aha nta numwe muri mwese atagira impano nta numwe ikigoye rero no kurondera kumenya iyo mpano wewe warose nico gituma muzosanga umufundi mugasanga umubaji mugasanga umurimyi mugasanga umwarimu mugasanga patiri mugasanga pasitori mugasanga shehe mugasanga umubumvyi Imana umwe wese irafise ico yamuhaye turimagiriranire rero umwe wese arafise ico yofasha mugenzi we rero ico kintu citwa yuko umwe wese afise ico afasha uwundi ico kintu cy'urukundo kugira ngo umwe wese ico impano yarose ayifashisha abandi nico shetani yanka ico nico shetani yanka shetani iranka ubumwe shetani iranka urukundo niba ndashaka kugwanya shetani muri mwese ubu rero murabona shetani none twoyinesha turi kumwe twese tugire urunani mu kintu rero catwononeye kugira ngo twiyite twese aboro no kubera iyo shetani yaje ibuza ko dukora umwe wese kuco ashoboye mu ijambo ry'Imana murazi umugani w'itarenta umwe wese yarose ico ubushobozi bwiwe bushoboye abantu benshi bacavuga ngo ujyahaye ngo itarenta imwe ngo yaramurenganije umwe wese yamuhaye kuco ashobora aha rero mwese murafise ico mushobora gukora nimwaba rero mushaka iterambere bisigura gukura iterambere risigura gukura wicaye aho uri ntushobora gukura none umwana ntafungura kugira kure none we kugira utere imbere nawe bisaba iki kurema itunga ngomba twige rero kurema itunga utaremye itunga ntuzuvuge yuko uzotera imbere iyo shetani yatubujije kurema itunga duca twishinga turabana mu maso indyane nizo zatumye tudatera imbere tuguma turerekana mbere iyo shetani niyo yacitwigisha umugani ngo
utambana na mukeba ntakubita urugohe ngo gumuraba urumva ntukore ugumuraba mukeba gushika abonye yuko tutariko turabana ribi aca avuga ngo umwana wundi yimba guhisha ivu kugira ngo ugumubona kujya muri kumwe ari umwasi wawe ane mwiyumviye ngo hajya naho utabona ivu ngo yarihishije ngo ariko arakwimbira ikinogo kugira gusa aremantanya urwanko hagati y'abantu. Rero turiko turabana y'ingwe ntidushobora guhangana na wa mwasi yitwa ubukene. Dutegerezwa kurema itunga rero kurirema ntimuhavemo reka ndababwira iyo shetani yaduhenze ngo twese turye twicaye dukenye duca twabasezi twese tubaye abasezi mu Kirundi bavuga ngo umusezi yanka none mugoba dukundane gute turabasezi muze murabe ubu ahari urwango ubu ni he mubize ahari urwango ubu ni mubize kubera iki kubera arabasezi bose ni mpakazi nyongere mushahara yamari mpa amusezi yanku wundi umusezi yanku wundi nico gituma mubona abo bigira abaverema ubo twese turabanyabiratosha kera bava abanyabirato oya hari abantu bazi ko bize barondera urupapuro ngo rubashikane kurya bicaye abo rero bama impa none muzokundana gute muri impa kubera kimwe mutokwiye abize rero ndababaza ni igiki cyababujije kwiha nta mubize ngaha ntawonyisho ni igiki cyababujije kwiha aho unanirwa no guha akazi wewe ugashaka guhabwa akazi n'uwundi bikakunanira kandi ugacagenda uragara ngo hari ibyo ushoboye mu iterambere utanashoboye kwiteza imbere wewe nyene ngo narize ibishuri byinshi mugabo ntushoboye guteza imbere nawewe gusa mbwira ingene woteza imbere abene gihugu mbwira ingene woteza imbere commune mbwira ingene woteza imbere province mbwira ingene woteza imbere igihugu udashoboye guteza imbere nawewe nyene bane bama umwe wese ahave ngaha yize agende yumviriye ico tuma wenyene atera imbere aha akazi wenyene guha akazi wewe nyene nta muntu numwe yakoze arigera kena nta mukozi akena abatwigishije ubukene jewe usigaye nigisha imvo z'ubukene gusa kugira ngo muvyumve abatwigishije ubukene bobo bari bakoze baratera imbere bahejeje bakora ijoro n'umurango baratera imbere gushikaho baja kurondera abacakara baraja kurondera abagurano ngo baze kubakorera bahejeje gutera imbere bacavuga bati ubu rero harageze ko nduhuka kuko nateye imbere acavuga ngo kuva ubu n'ugukora amasaha 8 ku munsi acaza ariruka iwacu ati kugira tuze tukube turabakene kora amasaha 8 ku munsi iyo miseze ni mwibuke umurimyi aragenda karima agahindukira karaba wemwe nzobijya ngo biramaze agaca yitahira mugo muvuga uti ntegeza kuronka ivyonja nivyo shora nico ituma mubona muriko murasesuka iyo utaronka umusese karushora ntushobora gutera imbere. Kera tukiri abana je ndibuka twari dufise twavuga ngo cibare ukagira kibare ukiri umwana cyane warima ivyo ukunda gusa ukarima ibiyoba ugacurima n'ibiharage ukarima mbere n'inyama turi abana batoyi kubera twari tuzi ruti urimye inyama haca hamera inka. Hariho umwana ateye inyama azi yuko hazomera inka yarakunda inka cyane hanyuma abone wabo ntibagira inka. Umunsi umwe se wiwe yagiye gusuma azana uruboho rw'inyama ahereza nyina ati urateka uno munsi turabukura mu cyi
wa mwana caragenda afata za nyama acaja kuzitera arahamba hanyuma nyina ararondera za nyama iyo ziroye arabura arazunguruka hose ati none nimbe bazazitwaye arazunguruka hose arabura aje inyuma y'inzu ariko arazunguruka aca muri cya kibare cya wa mwana umwana nawe ngo mango kandi ntumonyorera inka yanje ngo ntumonyorera inka aciye ariko ararondera za nyama aciye kuri cya kibare cy'umwana ngo ma kandi ntumonyorera inka yanje hanyuma mu nyuma avuga ngo none iyo nka nguvuga ngo ni inka yanje nateye hanyuma azakora ati ndabi iyo nka bateye hanyuma arimba ngo azure acasaga za nyama nizo yateye wa mwana ngo hazomera inka niba mushaka iterambere rero mubimenye mutegereza gukamisha itunga kama Imana yaduhaye abo bashaka gutera imbere basavye bamenye ko batazopfa bateye imbere hariho ikintu citwa umwidegemvyo mu by'ubutunzi igihe cyose uvuga uti kugira urye bategereza kumpa none ejo nibakwimana mbega kuvuga ngo rero ngo ndatunze kuvisa akazi ejo nikahera naho ko arakusaba ejo nikahera uzocuja urumva yuko gushika ubu utarikukira ugisaba ntuburikukira kuko ujya guha ejo ashaka kwima wama ngo nyongera umushahara wama impa nikahera nawe ucuja tangura wige kurema itunga ryawe abana ndiko ndavuga aho kera ndababwira twahoha korora gakwavu abana bafise inkwavu ni bangahe ngaha abana bafise inkwavu abana ntibagira inkwavu kabisa mbona bakinyabihanga muracari inyuma reko urukwavu ko abana batagira inkwavu ndabonye bakeyi abana muri ngaha muze gushika mubwira abavyeyi uti nkeneye urukwavu kuko nimwe mufise umugisha je natanguye korora inkwavu niga mu wa gatatu kandi yari amahera nirondereye jewe nyene je ndazigana bahiga amahera mugabo narakuba ibikamba ngatsiba ibiziriko kari ikiziriko twakigurisha 10 gushikaho ndonka amahera yo kugura urukwavu rwa mbere naruguriye hari inyantore niho naruguriye murazi kuva hariya mu kirimba n'amaguru ugiye kugura urukwavu mu nyantore uri umwana mwumva ntarinzi kurondera itunga gabasha nico itwa ndubuza ndabigisha igene murondera itunga nta muntu asaba nimwifate mu mutwe muti nta utunga asaba subirango nta utunga asaba ntabwije ukuri nta utunga asaba kuko rushaka gutungishwa n'umuntu aguha abaduhenze rero baca tubwira bati muze mukora amasaha 8 ku munsi muga wewe yatunze akora amasaha 28 ku 28 mugacaza araduhenda kugira ngo tuze twame tumusenga abakozi ba leta muga baraduhenze cyane akagenda gahembwa hanyuma ubutegetsi bw'igihugu bacamubwira ngo tanga ikori kuri ayo wahembwe yo leta ikacandika ngo twungutse muri rya kori ntuze amahera yavuye mu gihe cya leta wa muntu acagabaniriza ko leta dukeye leta ikacandika ngo nungutse ngo amahera ngo yinji batwibagije ko yavuye mu kigega cya leta nyene duca turavyandika n'ubu genda murabe mu mahera akora ku mwaka ngo ayinjiye avuye mu gihe cya leta baraguheza ututaka kw'ikori ngo ayinjiye kandi ariyo yararindutse kugira ngo tube ibigugu umudandaza ngo atsindiye isoko leta iramuhemvye agaca atanga ikori ngo n'umutanga kori irihe ikori ni kwitunga ryanje rishasha turavyandika twarize turagica ngaho kubera rero urabona baguhaye menshi ugaca usubiza makeyi no kuvuga mu kwezi gukurikira urumva leta yavuze ko yungutse winjije naruzochebwa ngahe urumva ni makeyi wa wundi yaguhenda ngo turavuga ko wungutse
acavuga ngo ndaguha imfashanyo ukacuvuga ngo nungutse ngo amahera yinjiye imfashanyo duca tugumuko wa wundi racaraza ngo nyongere umushahara mutanyongeye ndahagaritse akazi naho nta nako yari arakora ndahagaritse akazi none amahera acaza uhagaritse ibikorwa kugira ngo hamwe umudugararo mu gihugu ntituze dupfe duteye imbere ahantu hari umudugararo nta terambere ryigera ribaho bijya rero nujya dusondetse urumva rero babandi bariko barasega leta amahera yagabanutse ntaco bariko barakora ngo leta duha amahera hanyuma wa wundi agacavuga ngo nivyo ngo butegetsi ngo sambura ngo jenzo bafasha ndabaha yandi mahera mugaca mu busambura mugasubira gutangura reka ndababaza kuva mwaka 2020 gushika uno munsi mumaze kugira abasitanteri bangaye ngaha Nyabihanga mumaze kugira bangahe mbwira inyungu mwarose muhinduye musitanteri mwace mwunguka amahera ngaha vuga uwahora aba muri Nyakatsi yacapa muri Nyakatsi ngo nuko musitanteri ahindutse mugabo abari kubigisha kugira ingene mworima kijambere bose bari kubagwanira hajya ku ikomine muca mubura ababigisha ingene murima kijambere muca mugira umwimbo mukeyi kuko bari kubagwanira hajya ku ikomine kubera iki nta numwe yumva iterambere muri bo abantu bize ntimubeshe hinduka nta terambere mwumva kuko muzi ko rujya rupapuro ari amahera mwarose muzi yuko ari igitiba cy'ibigori sivyo nimwaba mushaka igitiba genda murime mwakuvanga ufise urupapuro ngo urupapuro mugaca mujyanira mu ikomine aho kuja kugenda kwigisha bene igihugu ivyo bokora mwungutse iki bwizo kuri ko mwahinduye abasitanteri mushitse kwa gatatu mu myaka 3 nyene vuga ico mwungutse mbarira atari kuja kuryanira mu ikomine aho mwokoze ico mwakoze n'igiki hari umurimyi arimo gayero sababitse kubera bose arabasezi umusezi yankundi ngo musitantera arandiye reka ndamukure nanje mpembwa ry'amahera nta kindi ngo abandiye ngo ariye wenyene ngo ariko asoma umusa wenyene naje reka je kuwusoma mwagaca bagenda bo bize bakagwanira hajya mu ikomine namwe nimwe Nyabihanga muri ko murahomba ndongozi ni muvi buzimu murije ibuntu mutajya kararo kubwenge mwiza amashuri twize Jesse none twize ko ibinebwe twiziki umwe wese yige azi ico azokora ndabahanure rero ahangira mpanura abize cyane be your own boss nube shebuja wa wewe muga kuzovuga ngo nagadabwire inzego z'igihugu nta mahera zishize umukuru w'igihugu amahera afise nta mwakura mu burimo nta mahera afise jewe abantu bavuga ngo mpakazi je nako kurima rindira nti impeshi igeze uracuzuriruka kurima kabisa uwo yayize afise diploma akubwira ngo je narize ngo none ndashomye gushoma no kuvuga iki gushoma no kubura icyo ukora sivyo abize mu vyibuke kuvuga ko umushomeri no kuba wabuze icyo ukora ni mumbwira umuntu nga mu Burundi yavuga ngo yabuze icyo akora uwovuga ngo je nabuze icyo nkora ninde ndamuha akazi ndamuha akazi wabuze icyo akora ndakamuhe genda ukuburere rya barabara uze urarunda ujya mwavu urunda ahantu uco ugenda uvoma amazi uzura uvomera usubire ukubura gusurunda ujya mwavu ni hahera amezi 3 utasivye ukubura ibarabara ryose agisoko yose uyikubura ugenda urunda haheza amezi 3 uzucumpamagara urabe ko ntaguhemba ndaguhaye akazi urabe ko ntaguhemba ereka nzoguhemba none ibeni umwavu igugwa ngaha
igugwa ngaha none uyujuje ayo mahera so umushahara wawe ko mwabuze ico mukora abo mwabuze ico mukora nukubera mushaka kurya mwicaye nta muntu numwe ashobora kubura ico akora twamaze imyaka myinshi twicaye ivyo bikorwa byose twari gukora biracaturindiriye n'ubu Imana ikire mu muntu nabwiye yamuhaye impano nanezerewe ko muvuga ko atamwora hari kuko umutahe murawufise wewe nyene ukuri raba ibeyi uciye ubwo bwenge bwawe izo nkomezi zawe wumva nk'ubu no kugura ngaha umuntu yigaya muri mwese ninde ngo ndamugure yumvirize igiciro afise uwigaya wa mbere acambwira ndamugura ngaha ayo mahera no kugura niwo mutahe ufise reka ndabwire ndigisha sinkivuga y'amajambo ya kera amwe baravuga ngo kukabankako kanatsinda kandi rero twebwe bize nitwe tubivuga ngo kukabankako kombore kira noneho okumbure ngo kira noneho ngo kukabankako kanatsinda nk'uko mubizi murumva umwanya ntaye ubwo bagwita ururimi rw'abanyamayeri bamwe barya ku gwenge de nabajije umuntu yaravuze ko ari umukene murabona muci aha turi hasi no hari mu murima ukamera kandi ngashora muci aha nyene turi muci byogenda gute byogenda gute kuvyemeye ndarima ngaca mvomera sivyo rero ngandabereka igikino cyoroshe je ngaha ndafashe umugambi ko ngomba kuzoharima ibiraya gaca ndabahamagara kundimira nkamagara umukozi ntacaza araharima kandi nkamuhemba ahejeje kurima nti dutere agatava ngo umugabo n'ikijuju bayo gamuta wevuza dutere ata mu nkungugu atamvurirwa navuga wetera gusa ugatera singuhemba none vomera gatabwira vomera ugahita kuva amazi mu nkombe ukavomera ntibica bitotaha ugasubira ukavomera nkaguhemba ukavomera nkaguhemba hanyuma vyeze urumva hageze kubagara ntibagara ugacubagara hageze soroma ugasoroma ugacuzana muri stoki wanje acarabwira kwa heri itahira jana rigeze nkoza kukuboko na kumwe ziba bikoze none sinimbuye sishora ryahera ryose naguhemba sinje ndarigarukana mbwira ivyo bintu ushoboye gukora iwanje utokora iwawe mbarira mbwira ivyo bintu ushoboye gukora iwanje mugi wawe utobikora uwo murima se wawurimye iwanje kora icyo utawurimye iwawe ngumva komere ngomba bwa bujojo ndiko ndabwira nta bantu batwigishije gukora mwumvise ko mutahari wewe noneho wewe ufise n'itongo hariho waciyambwira ngo urumva ngo ingorane nuko ntagira imbuto ndakwereke rero ingene imbuto nawe ironka ntiwumva ko ukoze iwanje ubwo bwa mbere sinaguhenze uronka amahera ubika hanyuma ubonye ukwije amahera yambuto timutama tuvyaranya ngiye kwikorera iwanje nanje none ubu yarose nuyankuye mu mufuko je nari ndayafise mwumvise ubutunzi yo buva mwahumvise wewe urafise ubutahe abo nabo babandi bavuga ngo nabanyamafaranga nabo ndabereke aragenda akayicarana akirirwa yanywesha inzoga aho kuja kuyakoresha ibikorwa by'iterambere aha ndababwire aha ndiko mvuga ukuri hariho abatama ngaha bafise amatongo
mugabo atagira agafaranga ko kugura imbuto n'ifumbire. Ndabeshe mugura afise itongo mugubuza gahera ko kugura ifumbire n'imbuto irobanuye, ukagenda ukarima n'abana, uhejeje kurima ugaca ufata duharage duhitira mu byo wari wasoromye ugaca utera mwivurisa, aho wari kwimbuye itoni ugaca uhimbura ibiro 100. hari icyo bawungutse kandi warimye iminsi n'iminsi mugabo utashuko. Babandi b'abanyamafaranga rero genda muke muri abo Mutama abigishe ko muri binebwe basi ndabigisha ingene mukoresha ry'amahera mwirirwa muronora. Genda urabujya Mutama atagira amahera yo kugura ifumbire n'imbutiro banuye, umubwira uti muta we kufise itongo ukagira n'amaboko kuko urafise abana n'umugore, none no guha ifumbire n'imbuto twejeje uzonsubiza ivyo naguhaye. Kubera iki? Hamwe wo kwimbuye uhora wimbura 100 ucuhimbura itoni, none uwo muntu aciye akubwira ati sawa ubu je ntwara ibiro 400 nawe utwara ibiro 600, ntuba wungutse? Numva ko wungutse. Ugacironka ivyo ufungura ugacongera ugashora ugacironka ya mahera kuzogura ifumbire. Wa mugabo nawe umwe yahora ya mahera yonona mu kabare nawe aciye aronka ibiro 400, nawe kare yahora yirirwa ari Dodomba ngo ibintu birazimvye ku isoko, none ubu nawe arimbuye. Ntuze mwumvise urunani ngene rukora ico sicikwa ndabaha mwebwe mwiza sici ya mahera mwirirwa muronona. Murumvise hariho Umutama hayi atagira amahera yo kugura ifumbire n'imbuto irobanuye. Genda mugire umugambi timuta tigenda azana ifumbire n'imbuto irobanuye tugire gute? Urumva ko musangiye umugambi. Wa wundi yarafise akazi ahantu yirirwa avuga ati je sinzoro mwanya kuja kurima, none muce mugira urunani, umurimyi na mwarimu bagize urunani. Iterambere ni iryo, kugira mutera imbere duteza kubona twimbuye. Kandi ikintu cyambere cyo guhera ko rero bane bamanda babwira uburimyi n'ubworozi. Imana igihe yare mu muntu ikamuha impano yaciye imuha isi, nta mana yigeze irema amahera. Murambwira hari Imana yigeze irema amahera? Hari Imana yigeze irema inzu? Genda murabe mwirema hose nta namwe. Imana ntiyaremye impuzu, Imana ntiyaremye inzu, Imana ntiyaremye amahera, Imana ntiyaremye imodoka. Imana yaremye ivyangombwa uzokoresha kugira ngo ubeho. Nico gituma yaguhaye isi ifise ivu ryiza, ishiramwe ubutare, irameresha ibiti ivyamwa. Wewe rero hageze ko ubandanya ryarema, nico gituma yakuremye mu ishusho ryayo ikaguha n'ubwenge. Nkantaho yabaremanye ubwenge kugira ngo mubandanyirema. Mwebwe rero mwace mwimvira ingene muzoronka impuzu kubera bwabwe Imana yabaha. Ni wa mutaye nababwira nzoronka impuzu gute, nzoronka inzu gute, bizogenda gute? Ugaca uvuga uti je ko ari ivyo ubu ngomba ndime n'umwete mwinshi, hanyuma ndonye ivyo mfungura nce nshora ndose amahera. Hariho undi akora mu ihinguriro hariya yahinguye amabati, nzoca aja kugura amabati nubaye akazu. None haraho byanditse ngo ninaronka amahera ngo nzoca aja kunywa inzoga? Twumvika bwira aho mwabibonye byanditse ngo ninaronka amahera. N'umugabo ariko aragira umugambi ku munsi ibyaza gukora, ngo ninaheze iki nca nkora iki, ninaheze iki nca nkora iki. Araravuga ngo ninaheze iki nca nja kunywa. Ico ni igikoko. Kunywa ntibirimwo muri programme. Nico gituma abandi tweze wigituma duteye inyuma. Wigituma duteye inyuma bavuze ngo abarundi nibo bambere batunze ku isi yose. Yarabaravye abarundi acavuga ati ndababwije kandi yabwira jewe ati uburundi nico gihugu cambere giteye imbere ku isi. Ntigute ngo sha ngo ahantu ngo murya gatatu mukaryama kabiri, ngo umwanya wo gukora mu ukura he? Ngo nimwiyumvire ngo uzubona umugabo mu gatondo aravyutse agaca abanza gufungura neza ngo icayi, hanyuma
agaca agenda hagera saa sita ngo ndagiye kurya aho yari yariye ngo ndagiye kurya aho sindabavugiye bya bindi bamwe batoroka akazi bagiye kunywa ibindi byayi bya kabiri saa yine hanyuma ngo urumva ngo kujya ku kazi ngwejeje kurya ngo usinzirira ku kazi ngo reka maze ndyame agaca aryama agaca abyuka saa 9 apeze ku kazi rero hanyuma arashitse ku kazi telefone ngo mbe uno munsi duhurira he tunywe kamwe kwa naka saa 9 muhura bariko baragundana biruka kurya amabrochette n'ibiyeri hanyuma agaca ataha n'imibe myinshi wamugo watetse iki ngaburira ugacusubira kuryama mbwira umwanya wo gukora muzokura he cumbwira rero umunsi tworya rimwe tukaryama rimwe tuzobikwiza ko tutagwaye kwashi none kandi turya gatatu tukaryama kabiri nitugwaye kwashi none umunsi tworya rimwe tukaryama rimwe tuzobikwiza tuzoca dushora tu igihugu cy'u Burundi cyo cyambere gitunze kuko ubunebwe ni bwishi mugabo twese tukarya murazombariza babagabo birirwa ku marigara muze mubambarize mutisha we kutagwaye kwashi ukura he ivyo urya ko wirirwa wicaye tukubona mwari muzi ko bajya ku marigara aribo basuma nibo batwiba mu mirima none ko batagwaye kwashi je munsi nabonye umugabo yirirwa kwirigara agwaye kwashi nzoca menya ko atari umusuma murazora abandi nibo bambere usanga yameshe usanga yambaye karatu amahera yakuye ko yirirwa yicaye n'umusuma eregarageza aho tuzora turabazanya wese nko abakozi ba leta bokora mwoca muronka ikaburimbi rivuga iteka rigashikinya bihanga umunsi bakoze mugabo no munsi ko yarabiyicariye none mu kigega cya leta amahera zo kwinjira gute kugira ngo muronke ikaburimbi erega amahera aja mu kigega nayavuye mu amakori nayo ava mu mwimbu wacu tukimbura tugaca dutanga ikori hanyuma mu kigega cya leta amahera yinjiye tugaca twubaka amabarabara tukubaka amashuri erega aha mwokora mwese mukimbura mugashora nta uzosubira kubabwira ngo tuje ku bikorwa rusange kuko amahera yo kubaka ayo mashuri azoba ari muguno munsi duteza gukoresha amaboko yacu kuko ntayahari abakozi ba leta rero muvyumve muve hasi tuve hasi dukore duheraho turi ariko nagira ndabwire tugeze kure cyane ubutunzi buriko buraza ubu nyene nciye mbona nk'inzu zishika 5 nshasha zitaramara imyaka 3 none ijya si nyungu zijya nzu mbona hajya hakurya ndabona inzu ziriko ziramena amaso amabati none si shasha none si nyungu haya vyerekana ko nyeneyo yarakoze yarungutse wowe wungutse iki nawe yerekana ico wungutse umwe wese yerekane ico yungutse duteye imbere rero urabona nk'abajya baramaze kuduga amahera yubatse ijya nzu ubu azoca yubaka yakora iki burya azoca agira gahinguriro none ko kare yayubakisha inzara yifise hari abantu bavuze ngo Burundi burakenye nicyo twabwira tugeze kure cyane mu iterambere ngo avuze ngo barakenye cyane ndaba yavuze ngo mu Burundi ngo nta muntu ngo aronka ngo amadolari ngo amajana na 25 ngo ku mwaka ayo madolari asoma hajya ku isoko muraza kuyasumisha no urumva umuntu akuririsha ngo tugira amadolari gantutse naragiye muri Amerika mu minsi heze hari mu kw'icenda je ncavuga nti jewe kugira mpinyuze ndabe kwihera Burundi rifise agaciro genda mu ngurira ivoka bacaja kungurira ivoka bayiguza amadolari 5 akavoka kakandi kaba karagashi gatoya bakaguza amadolari 5 ahinya bihanga kagugwa ngaha amajana ngaha ijana murumva rero ijana ry'inyabihanga ringana n'amadolari 5 y'abanyamerika none sivyo none ivoka sivoka none ivoka y'inyabihanga ndayiriye
Simpaga cyo kimwe n'ijya avoka naguze muri Amerika daily. None mwumva ijana ry'inyabihanga ritangana n'ijana ryo muri Amerika. Bame n'amadolari 5 muri Amerika. Ifaranga ryo Burundi ntirigira agaciro. Ndabivuze. Reka ndababwire. Aho inyabihanga hajya ku isoko. Isahani y'inga bashize kwa kanyama. Nanga. Ararenga 205. Hajya muri restaurant bashize kwa kanyama. 205. 2. Hari kwa kanyama. Muri Amerika isahani nk'ijya iri kwa kanyama igugwa amadolari 50. None wumva ibihumbi 2 by'inyabihanga bitangana n'amadolari 50 yo muri Amerika. Tugwize rero. Tugwize. Mwumvise ko 2005 bingana n'amadolari 50 yo muri Amerika. Umugabo tujye kabiri gusa ntitujye gatatu. Nuvuga ibihumbi 4 ku munsi. Umuryango ufise abana 5. Ibihumbi 4 kugwiza 5. Si 20 ku munsi uriye. Gwiza iminsi 365. Ibihumbi 20 kugwiza 365. Umwaka ufise iminsi 365. Gwiza rero. Wari amahera ngahe ku mwaka? Wumva ufise amahera ngahe? Twumvikana. Wari amahera ngahe ku mwaka? Gwiza kugira mumenye ubutunzi bufise. Edimo gwiza kugira tubibone neza. Mwumvise mu muryango mu mwaka mwariye 1,7,300,000 mu mwaka. No kuva ko amahera ari ku mupfuko wari dupanga inzu ipangwa kurangahe gasha muri Amerika. Duce turaba inzu yawe ayupangako. None se amahera so gupanga iwawe. Gwiza ko kwezi nangahe upanze muza gusanga umurundi ku mwaka aho simvuze ugwagwaga simvuze ahaniza kukuramutsa ugacungurira uruyeri ugacuma igitoki ntahana n'inkoko ivyo sindabivuze mbwira mwumva ku mwaka umurundi abuze 1,010,000 ku mupfuko. None rega turaba ivyo wariye impuzu wambaye inzu warayemo amazi wanyoye kuko hari umuntu yambwiye ati ntiyumva ingene tuvuga ko mu Burundi ngo dukenye ntigute. Ati jewe iwacu sinshobora kunywa amazi ntaguze. Ngo none yagenda igicupa kiri gusa ca kinju. Ngo yanti cari kikiri gusa urumva yagenda ashitse hari robine agacavoma agacashira ku isentira akitemberera. Ati jewe amazi ndanywa yagusa ntaguze twebwe iwacu tegeza kuyagura. Ahandi mu bindi bihugu ntushaka kuryama utaguze inzu. Ngo nkaza mbona ngo agiye hari ya munsi y'urugo ngo agaca igitoki agiye guteka mwasoromye ibijumba agiye guteka. None kayemwe mukenye gute ko umugabo ashobora kumara n'umwaka adakoze ku noti 10,000 mu gugasanga ntabwaye kwasha. None yari iki ntibigugwa amahera ngo turakenye. Uwabigisha ko muri abakere ndababwire icyo wiyaturiye n'icuba ukazovuga ko uri umworo naho uzofisa amahera ku mupfuko ugumura umworo. Jewe narahuye n'umuntu ariko arasega hajya mu gisagara ca Bujumbura. Ndamubaza mbwira we wa mugabo umuntu afise amaboko 2 amaguru 2 afise n'umwete wo kuyerera igisagara ariko arasega n'umwete arawufise muri bafise n'inkomezi. Ndamubaza kubera iki usega ngo shaka utwonja wabuze ivyurya mbwira igito wabuze ivyurya. None je no bikura he kwataho nkora. Ndavuga nti reka iryo no munsi ndari kurengereza ucu utaha atego cyambwira uwo twari kumwe ntigenda hajya mu isoko genda ungurira ishu ungurira amavuta n'umunyu n'utudagara dukeyi n'ifu. Ndamugurira ifu ibiro 2 n'ishu n'utudagara n'amavuta n'umunyu. Njaramubwira nti okay muga rero natazi inoti 10,000 barangarura bangaruye bazara mwisashe bya bindi
ncadamuhereza ntakira aho kwakira indya yashaka kwakira amahera yakuba ashaka aho nyene vyerekana iki ntashonje indya ashonje amahera none muri mwese ko nza amahera tuyakunda ninde ariko arayarondera ko tuyakunda iyumvire yavuze ko akenye ivyarya mugabo aciye ashaka amahera bimwarya hanyuma rero ndamuhata arakira ivyarya ewe haheze ntisahana vyerekana ko wamaze kumva ko uri umworo uzokwa muri umworo ngira ngo ubworo muvuga si ubworo mwene ubu tubona ngira ngo ni bumwe bwo ku mutima kubera mufise ibyaha byinshi ngira ngo ni ubworo bwo kubura ubutungane mu mutima nagira ndabwire rero ushaka amahera urema itunga ushaka amahera ntuja gusaba kuko bazoguhuya rya yose ugacuka muri umukene mugabo wewe wimbuye ukagira umusesekara bica bigenda neza abo bafise amatongo mato mato shira hamwe kugira ngo tuze kubigisha ubuhinga bwo kurima tubigishe mwimbure vyinshi muronke umusesekara mushore muronke ya mahera yo kubaka amazu yo gura gahuzu keza ihe rero umugambi uti kuva ubu ntegerezwa umwaka uzohera jewe ntakigira umwanda mfise amahera kugura isabuni mfise agahuzu keza gasesuka nambaye uturato aho umuntu mwese mwabishaka hohera umwaka n'umwanda dufise nitwe tuwitera nimuhave mubesha ngo umwanda ngo nubukene hoze amazi kugira uyoge uyagura iki hariho abanyagisagara rero abo bose bigira basirimu genda murabe imbere y'inzu zabo muhasanga ibishamba muhasanga umenga ni kwicukiro imbere y'irembo ry'umuntu mu gisagara ca Bujumbura ndabaraba bambaye amakaruvati ngabisha abanyagisagara ca Bujumbura mwebwe mvukira mwaje mu Bujumbura ko mwananiranye gukubura igisagara ngira nje kugura imikubuzo nzofata abapolisi n'abasoda babanze tubaze tuhazunguruke hose nta numwe azomvanaho adakubuye naje zokubura mugabo nabo bose mwese mugira ngo mwambaye amakostime muzokubura ku nguvu kuko mwarasi nzobakubuza kabisa none kudakubura n'ubukene je nimumbarire ajya mu barabara usanga amayera ari impande y'amabarabara n'ubukene burya byaro mwabikoze birabananiye emwe nzobigira ndabagabishije uzoba hari muri aho karere uwo mwanya azamenya ati nakamatwa kwe kuko birababaje ko umuntu agenda yambaye karuvati ariko aca mwicukiro imbere y'inzi wawe sakamara mazako ntacyo twese aho tugendera mu gisagara ko bavuze ngo si wanje ngo ni Burundi sawa reka rero tuzohakubura mugabo ntagira uzokwidoga narigeze kurimisha umuntu ahonyoye amashurwe ariko ntera amashurwe mu gisagara mu 2007 hasa nabiga bashajya muri cya gisagara turatera amashurwe nkazamuna barayahonyoye ntera bahonyora cyafata ingingo ni kuvuga uzoyahonyora azoca afata isuka agenda ave hayateye baca bafata uvuye mu Rumonge yambaye neza yigiriye mu gisagara none jewe ngo nari niyiziye ni mu gisagara mu vyanje kwikorera none muca mundimisha wayahonyora ubona twe dukeneye kwisagara gisa neza none jewe ngiye kugenda nimikubuzo mu modoka aho saza umwanda fata abo bose twakubura ushika igisagara ndakibone kiyagayaga kandi nta n'ifaranga rimwe leta izotanga rimwe ntiribaho tuzohakubura gukubura bisaba ubutunzi ntuze gukubura mu rugo bisaba ubutunzi isuku imbere yuko uzoja kunyugwagwa banza ubone ko wambaye agahuzu gasesuka je ndabivuga ko narigeze kubikora nkavuga nuno munsi ntushobora kuza muhiri wanje utambaye ibirato sinkwemerera ayo macakuri nayemeye kabisa muga wambaye ibirato ucuza gacenda kuzimana neza uza kuncafuriza intebe uje n'ibihoma nazirondera uri hehe ingo wambaye neza genda ku isoko wambaye neza genda ku kabare wambaye neza hari igihe mpora ndyoherwa nkabona nk'abamama
agiye n'isuka ku rutugu yambaye agatege kameshe yambaye no turato ntavuga ujya mu mama ni sawa basha arazi cari cy'isuku mbe murazi ko Imana yanka umwana mwari mubizi ngenda musome mbere mu gitabo cya bene Levi cy'amategeko bavuze isuku mw'icumbi niko vyanditse utegereza kugira isuku mw'icumbi ati naho wita umutegereza kwimba atuzugenda baza bagendane agasuka babimba baca bafurira ngo kugira ngo Imana niyaza niyava isanga umunuko ngo yava icisubira inyuma biranditse mw'ijambo ry'Imana yuko ari kugira isuku kugira Imana niyaza niyave yumva umunuko ngo icisubira inyuma nukuvuga byerekana ko Imana itaje hari umunuko hajya mugenda mu misa mwambaye ibinyebete Imana mbwira oyambarira ahantu honyene ni wawe isaza umunuko icisubira inyuma none ugiye mu isengero wambaye ibinyebete binuka ntugiye kwisomborotsa ni wawe icisubira inyuma none hariya mu ngoro yayo ugacugenda wambaye nabi ntugiye kwisomborotsa hagiciye ivuga iti kuvubu uzokwa muri umworo ko ari ivyo ikaguha igihano uzorima ntiwimbure none imvura si y'Imana hari abantu barabihenda ubuho mwarabibonye ko imvura ari y'Imana mwarabibonye irashobora kubera wagiye kwisomborotsa ukagenda wambaye ibinyebete ikavuga iti sha wewe naraguhaye urimbura uratunga aho waguze agahuzu ucuja mu nzoga ucuja muri kanyanga none uzanye ibinuka ngaha kubera ivyo uzorima ntiwimbure murabizi ko bishoboka none Imana mwe murayizi tinya Imana basi mugira isuku niyo gerekana aho ugeze isuku muhira kuba mu nzu itava atabikogosha izoza gukorokera reka ivyo dushaka mu mwaka wa 2040 dukeneye ko atamurundi numwe azoba kinywa amazi amutera inzoka dushaka atamurundi numwe azoba cambara ibinyebete azoba yambaye neza aba mu nzu y'amabati ajyama ku matera navyo ntibishoboka hano mu myaka 3 yohera utajyamye ku matera hariho umutama yatanguje 120 aca yorora ibibuguru vy'ingurube 3 mu myaka 3 oyibiri yaramaze kuronka yarafise ingurube ndwi zikuze ziguma zitanga ibibuguru agurisha afise inka amaze kusakaza amabati ku nzu yiwe kandi yari umworo yiyita umworo mu myaka 2 gusa ataguje 120 aravyikorera akaba ari we yahirira ibyatsi hanyuma arashora ibibuguru agaca aronka n'inga zo kugaburira izo ngurube nyene gushika hagura inka n'inzu arayubakisha amabati yataguje 120 abo mutari nawo mufise kaye reka babwire muraca mubwira ujya muhungu wanyu ujya mudeje mbona hajya ujya muhungu wanyu uti 120 shacho nikorera mu myaka 2 wezo kugabira ingurube mumbise gutunga cyoroshye kaye Mon general uruva ko byoroshye gutunga genda ukorera ibiguru bibiri so wanyu umubwira uti jezo kwicugira byaka 2 uzompa ingurube ikuze uraye ko atazoyigo ivyo ni ibintu byoroshye cyane twebwe twateye imbere tugira urunani ruteza imbere abasigaye inyuma muga twese dukora ntitwishinga imishahara mu mwaka rero 2040 murumva icipfuzo mwumvise amerekero umwe wese navuga ati mu mwaka wa 2040 nzoba nifise kandi birashoboka mbonye umuntu yitwa Emile hajya hirya ujya Emile yari umutunzi mu 2005 nenda babwiye iwacu niwe wenyene afise inzu nziza wenyene ufise urubanza wacugenda iwe ukamuha 30 akaguha mu kigo akarihugira resebusi none ubu ntiwumva ko natwe twaraduze ubu nawe nyene araza gukota sare agira ku rubanza kubera iki hajya wari umutahe kandi niho natawe kwaturira iterambere ku Burundi kabisa aho hantu none nko wemire umubajije uti mwaka wa 2040 tuzatumeze gute
arazi icyo tuzobatuye sibyo gahimira urazi ko aha mu mwaka wa 2040 hazoba hari ama etage atari munsi ya 20 ndababwiye ngaha hajya ku ikomine nivyo kandi demere nivyo kuko tugiye gukura amaboko mu mpuzu twese dukore kuko baraduhenze ngo tuje hariya hejuru twibagiye aho Imana yaturemeye isi ubutare aya mazi ni itunga dufise bikomeye cyane iki kirere cyacu cyiza tubikamisha muze murako mwese mutaba abatunzi mwese muzoca muba abatunzi ndabibabwiye hajya hazoba hari ama etage uko ari haho nabivuze nti ngaha hazoba hari ama etage mu minsi tarengeranye uno munsi hari ama etage murazogenda imutaho je naravuze nti ngaha ntubona umuntu atawe guhoha avuga ngo yubaka ka etage genda murabo uno munsi mutaho ndabibabwiye byaheze mwaka wa 2040 muze murangire muzoba muri mwese kizema mbona mwakuye amaboko mu mpuzu uwo mwimbo mwagize nimufisha ubusa dukeneye uko tuzobona amahera y'ibigori utunoti kuba twatuva ngo inoti zikawa dutangwe kubona inoti z'ibiharage inoti z'ibigori inoti z'ibiyoba inoti z'amavoka inoti z'akawa mubone amahera mwebwe muyabona mu ntoki gucyavuga buti burero ngira ntangure ibikorwa ibintu byo kubaho ku rwenge tubikure hariho abantu bashaka kubaho ku rwenge abashaka kubaho ku rwenge bose bashaka kubaho babeshejweho n'ikigega ca leta aho ico kigega ca leta cari kuza kubaka amashure n'amabarabara n'ibitaro kugura imiti none bashaka yuko ico kigega ca leta ico kizobabeshaho muhiri wanyu sivyo kora ibikorwa bizotuma mu muryango mutera imbere abashaka kubaho ku rwenge rero ni mufute mu mutwe erega abashaka kubaho ku rwenge ntimubazi nubona no ngahinya bihanga uzubona umuntu ashaka kubaho ku rwenge ngo ngiye kuba umuboyi Bujumbura ngo ngiye kuba umuyayi genda uri mu murima reka ndabwire abarimyi beza genda ugira ingundu z'ibitoki bimwe bishasha vyiza ingundu 10 uzora bikivamo wenyene ni uzoza kumbarira uti bwa bundi iyi ngundu 10 z'ibitoki zashaka kugurira inka mugabo biva kuko ufise intumbero uti ntegeza kuronka inka ugaca uvuga uti iyo nka izova mu maboko yanje ntegereza kuronka inzu y'ibati iyo nzu izova ntegereza kuryama ku matera ugaca uja ku kivi nta kindi none intumbero je shaka mu 2040 tuzaduteye imbere bijya tuvango mu 60 oya bijya ni kimenyetso gusa kuko bakuye amaboko mu mpuzu beshi baciye basanga batunze kare none natwe dukora amaboko mu mpuzu mwese guhera ku mwana dukore twese tureke kubaho ku rwenge ngo mbo muyaya ngo mbo muboyi ngo mbe umushoferi mbo mukokayi mbo mukomisionere ngo ivyo ntibitungisha duteza gukora gushikaho atawuzoba kirondera umuboyi witekera none ko azoba yafise uzoza uwo muhembo muri yoni none umuboyi azoba yafise duteza gukora rero none rero banyabihanga Nyabihanga ni komine nziza nkunda kandi muri buka ivyo nabivuze cyagihe hari handi twakoze ibikorwa rusange ndabwira nti mugira amabungo kugira ngo mutere imbere ndabona ko hari abaciye bava hasi barakora ndabarabira mu maso kiriya gihe mwasa nabi ubu musa neza none rero uno munsi ahasanze mugeze nkagaruka hirya yeje sange mwaharenganye travyemeranije ejo ni heza kuruta uno munsi aha mugeze ubu nkagaruka hirya yejo sange mwaharenganye ibintu by'umwanda kugira umuntu aboneke ko naho mwoba mutagwaye kwashi mutahomvaguritse mbe murazi hamwe bahora bavuga ngo tugwaye kwashi mu Burundi murazi cyo babona umwana yadoshe mugaba gasaga ari kw'ivyondo bacavuga kujya ni kwashi kumbe ntibamenya ko ari uko atoze bacavuga kwaye kwashi naho yaradoshe mugabo ari kw'ivyondo abana muboze abana bambara utuntu twiza dusa neza niho biboneka ko turi abantu ereka uba mu nzu ya nyakatsi
bacavuga ngo n'ubwoko bw'ikinyoni ngo kiba mu rwari runini. None muremeye kuba inyoni muri abantu? Hariho umusaseredoti yatwigishije ayatuga ngo abo bantu bariko bigira ibikoko bari abantu ati ijuru ntibazoricamwo. None usigaye witwa ikinyamaswa ngujya n'igikoko si umuntu n'igikoko gikokoye. None woca mwijuru gute uwiyise igikoko kandi wari umuntu? None rero nabasabe aho muri uno munsi ejo muze mwavuye indongozi izi njyane mujamwe kuva uno munsi hundaranako ntimusubire, hundaranako ahubwo niyaba ega nta muntu n'umwe afise inkomezi zikwiye. Abantu twaba turi bamagara make mu gikuru nuko twese dufatana mu mugongo tugaterana intege. Bijya muri ko muraryana bisubiza inyuma ikomine. Aha burya mwoja kuraba mwosanga hariho ibintu mwahomvye kubera injyana. Umuntu wese w'indongozi, umuntu yize nabe akarorero. Dusubire kuvyumva. Aha turakeneye gutekanirwa, dutekane neza, dutekane. Twikorera umutima uri munda. Mwese umwe wese biramuraba, amahoro aramuraba, ubutungane buramuraba, kugira ngo dukore dutekanye mu mitima, niho tuzoshobora kwimbura. Umwe wese rero agenda azi yuko ejo hazoba ari heza kuruta uno munsi. Ico ndabasabira gusa nimigisha ku Mana. Imana yahezagiye Uburundi, ntiduhe ngo tuyimanuze. Kandi Imana igiraho imaniye. Kera abavyeyi ntibarara ahantu hatagira amazi n'umucanwa, ngo uko Imana yohaviza kurema ikabura amazi ikoresha mu kurema. Namwe nimwubake akazu keza katagira umunuko kugira Imana ikiza yibere iwanyu. Ico ndabasabira yo ndimigisha ku Mana, kandi Imana izobahezagira. Imana nimwayikunda izohezagira ibikorwa vy'amaboko yanyu kandi bigende neza. Nico mperaheje ndabipfuriza mwese rero Imana ibahezagire. Murakoze.